Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko rwahagaritse ibikorwa by'ubutwererane mu iterambere rufitanye n'Ububirigi. Impamvu twafashe icyemezo nuko Ububirigi bwari bumaze amezi bujya hirya no hino mu miryango mpuzamahanga, mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, muri banki y'isi n'indi miryango mpuzamahanga yose busaba yuko inkunga y'u Rwanda yahagarikwa. Turajya no mu Bubirigi kumva icyo abategetsi bavuga kuri icyo cyemezo. Turanagaruka kandi ku mpungenge z'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, rivuga ko uburenganzira bwa muntu burimo kubangamirwa. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Nina Iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Zelensky yishuye Donald Trump ku cyumviro cy'uko Ukraine ariyo yatanguje ingwano kandi abantu bamukunda ari bake. Bwana Zelensky yavuze ko Bwana Trump yaguye mu mutego w'amakuru atarayukuri yatezwe n'Uburusiya. Yavuze kandi ko atazogurisha igihugu ciwe bice mu masezerano y'amahoro atuma Amerika ishobora kuronka amabuye y'agaciro yo muri Ukraine. Bwana Zelensky yavuze ko ivyiyumviro vy'uko Kiev yo kwishura imfashanyo y'igisirikare ca Amerika biciye mu mamiliyoni amajana y'amadolari y'amabuye y'agaciro ataho bizoshika. Yose hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaduhaye hafi miliyaridi 60 y'ibigwanisho n'andi miliyaridi 31.5, miliyaridi 67 y'ibigwanisho na miliyaridi 31.5 yari imfashanyo igenewe uburyo leta yacu ikoresha. Yari imigambi itandukanye. Turashima imigambi yose yo gutabara bari mu kaga, ariko uko ari ntashobora gushika miliyaridi 500. Kuvuga ngo iyi migambi yatwaye miliyaridi 500 ngo rero dusubize miliyaridi 500 hakoresheje amabuye y'agaciro canke ikindi, uko si ukuganira kwiza. Perezida Putin avuga ko ibihugu vy'Iburaya ari byo vyonyene byo kwita ku mwikomo kubijanye no gutosekara kw'imigenderanire yavyo na Washington. Bwana Putin yavuze ko bizoba ari umunezero kuri we kubonana na Donald Trump, ariko ivyo bitegerezwa gutegurwa neza n'ibibazo nyamukuru harimo na Ukraine bikaba vyateguwe imbere y'igihe. Yavuze ko yahimbawe n'inama yabaye kuwa kabiri hagati y'abategetsi bakuru ba Amerika n'Uburusiya yabereye Riyadh, avuga ko ari intambwe ya mbere yo kunagura imigenderanire. Imiryango y'abanya-Israel y'abatwawe bunyagano bafungiwe i Gaza iri kwirasaba umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu gusigura neza igice ca kabiri c'amasezerano yo guhagarika intambara n'umuhari Hamas. Ibiganiro ku bijanye n'igice ca kabiri ntibiratangura, naho Israel irindiriye guhabwa ku munsi w'ejo imibiri 4 y'abantu 4 bapfiriye mu bunyagano i Gaza. Ni inkuru ya Sebastian Asha ari Yerusalemu muva mu ijwi rya Fenega Kwaya. Imiryango y'abashimuswe bakiri Gaza yakomeje kugira impungenge z'ikererwa ry'ibiganiro byo kugira ngo ikiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika imirwano gishyirwe mu bikorwa. Itsinda rihagarariye iyo miryango ryavuze yuko kuba ibyo biganiro bidakorwa bigaragaza neza yuko abavandimwe babo bashimuswe bari mu kangaratete. Umushikiranganje w'imibano n'amahanga wa Israel Gideon Sar yavuze yuko ibyo biganiro bizatangira muri kino cyumweru, ariko ntiyatanga umunsi bizaberaho.
gusa kuba hagiye kurekurwa abashimuswe 6 kuri uyu wa gatandatu aho kuba 3 nk'uko byari byitezwe, iyi miryango ifite icyizere cy'uko noneho bigiye kwihutishwa. Umutwe wa Hamas wavuze yuko ushobora kurekurira rimwe imfungwa zose zisigaye. Ubuholande buraza gusubiza muri Nigeria ibishushanyo by'ibibumbano by'umuringa ariyo bronze mu Gifaransa 113 vya Benin, ibishusho vya kera vyasawe n'Abongereza mu bihe by'ubukoloni. Ivyo bibumbano vyari vyaribwiye mu myaka y'igihumbi 1897 bikuwe mu cahoze ari ubwami bwa Benin, ubu akaba ari mu gihugu ca Nigeria, bica bijanwa mu mazu ndangakaranga y'Abaholande. Kubera ayo masezerano yo kwimura ivyo bishusho aza gusinywa no munsi, umwe mu ndongozi z'amazu ndangakaranga yo muri Nigeria, Olubire Holowe, yavuze ko yizigiye ko bizotanga akarorero ku bindi bihugu. Ubudagi nabwo bwatanguye gusubiza ivyo bibumbano vy'imiringa muri Nigeria, ariko inzu ndangakaranga yo mu gisagara ca Londres izwi ku izina rya London's British Museum ivuga ko idashobora kubirungika kuko bitemewe n'amategeko. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Igisirikare ca Sudani camaganye bikomeye igihugu ca Kenya kubera cakiriye umugwi witwara gisirikare bihanganye. Uwo mugwi ukaba uri muri Kenya kugira ngo ushinge ubutegetsi bubangabanganywe n'ubuhasanzwe. Ubushikiranganje bw'ububanye n'amakungu bwa Sudani bwavuze ko ingabo za Rapid Support Forces arizo zatumye haba genocide, kandi ko Kenya iri kurarenga ku masezerano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Hagati aho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryaseruye impungenge zikomeye kuvyo ryise gukora ivyaha vyo mu ntambara vy'urutavanako n'ivyaha bikorerwa inyoko muntu bikorwa n'impanze zibiri zishamiranye muri Sudani. Umucamanza wo muri Uganda yanse ubusabe bwo kurekura umukuru w'abatavuga rumwe na leta Kizza Besigye ku mvo z'amagara. Abashingwamanza bo mugabo w'imyaka 68 bashaka ko avurirwa hanze y'ibohero inyuma yaho amaze imisi yicisha inzara. Iyindi ngingo izofatwa mu ndwi iza. Bwana Besigye yahanganye na Perezida Yoweri Museveni mu matora ane, yarashimutswe muri Kenya mu kwezi kwa 11. Abakaba ahakana ibirego yuko ari umuhemu canke umugambanyi mu Kinyarwanda. Jacques, urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu yatangaje ko iki gihugu gihagaritse ibikorwa by'ubutwererane mu iterambere gifitanye n'Ububirigi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ashinja iki gihugu icyo yise gutobera u Rwanda kinyuze mu bigo by'imari nka Banki y'Isi kugira ngo bihagarike inkunga y'iterambere. U Rwanda kandi ruvuga ko Ububirigi bwafashe uruhande mu ntambara nyeshyamba za M23 zirwanamo na leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko imyitwarire y'iki gihugu cyahoze kirukoloniza ibangamira inyungu z'umutekano warwo. U Rwanda rushinjwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ONU na leta ya Kinshasa kuba rufasha umutwe wa M23, aho ni mu gihe u Rwanda ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda imipaka yarwo. Mugenzi wanjye Prudence Ngyumva yavuganye na Minisitiri Olivier Nduhungirehe atangira amubaza niba guhagarika inkunga n'Ububirigi bisobanuye guhagarika umubano narwo. Ntabwo twahagaritse umubano n'Ububirigi, ahubwo twahagaritse by'agateganyo ubufatanye twari dufitanye n'inkunga yahabwaga u Rwanda mu bikorwa by'iterambere. Impamvu twafashe icyemezo nuko Ububirigi bwari bumaze amezi bujya hirya no hino mu miryango mpuzamahanga, mu muryango w'ubumwe bw'Iburayi, muri Banki y'Isi n'indi miryango mpuzamahanga yose busaba yuko inkunga y'u Rwanda yahagarikwa. Bikaba rero ari ibintu bidakwiye kubera ko ubusanzwe inkunga ijyanye n'iterambere itagomba kuvangwamo n'ibya politiki. Muravuga ko mwahagaritse iyo mikoranire hagati n'Ububirigi, ariko Ububirigi nabwo bukavuga ko bwiteguraga gufata icyo cyemezo gisa nk'icyo mwafashe. Ibyo mwari mubizi? Oya, ntabwo ari byo. Ibyo bavuga ntabwo ari byo, kuko n'ejo n'icyemezo cyamenyeshejwe wari uhagarariye Ububirigi mu Rwanda, nawe yatunguwe n'icyo cyemezo. Ntabwo icyo cyemezo bari bagifite, ni ibyo kwisobanura bisanzwe, ariko ntabwo icyo cyemezo bari bagifite. None iyo nkunga yanganaga gute mu rwego rw'amafaranga? Ikibazo ntabwo ari umubare w'inkunga, inkunga yari ihari. Ikibazo nuko leta y'Ububirigi
itagomba gukoresha inkunga iduha kwitwaza ko ari umuterankunga kugira ngo ibangamire inyungu z'u Rwanda. U Rwanda rufite ibibazo by'umutekano, tukaba rero tudashobora gukangishwa n'iyo nkunga kugira ngo ntiturengere umutekano wacu, tukarengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Kandi ikindi cyagaragaye ni uko Ububiligi bwacecetse, butigeze buvuga igihe cyose hagaragara ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Imvugo ya Perezida Tshisekedi yo gutera u Rwanda no gutera ibibombe i Kigali murayibuka, ntabwo Ububiligi ntacyo bwavuze. Ibitero bya FDLR ku butaka bwacu Ububiligi ntabwo bwavuze. Iriya mitwe yose ya FDLR, Abarundi, SAMIDRC n'abacanshuro Perezida wa Kongo yazanye ngo bamurwanire, ibyo byose ntacyo Ububiligi bwavuze. Rero kuba barahisemo gufasha Kongo no kujya ku ruhande rwa Kongo, ibyo nta kibazo biduteye rwose. Ikibazo gitewe nuko babyitwaza kugira ngo bashyireho igitutu abaterankunga b'u Rwanda ngo bahagarike inkunga baduha kandi ari ibintu bitaboneye. Muravuga ko nta kibazo bibateye iyo nkunga ibyo byose yajyaga mu mishinga yafashaga abaturage, none mufite bushobozi ki bwo kuziba icyo cyuho cyatewe no guhagarika iyo nkunga? Ngira ngo ntabwo Ububiligi ari cyo gihugu cyonyine ku isi gifite uburyo. Iterambere ry'u Rwanda rizakomeza, ntabwo iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku nkunga y'Ububiligi. None Minisitiri, nubwo iki cyemezo cyafashwe n'Ububiligi, ariko mwatangiye muvuga ko mwari mufite amakuru y'uko bwari bumaze iminsi bujya mu bandi baterankunga mukorana kubabwira ko bagomba guhagarika iyo nkunga. Nta mpungenge mufite ko n'ibindi bihugu cyane cyane umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bushobora gufata icyemezo nk'icyo ngicyo? Twebwe u Rwanda dufite ikibazo cy'umutekano, hakaba n'ikibazo cy'ihohoterwa ry'abanyekongo b'Abatutsi n'abandi bavuga Ikinyarwanda. Ntabwo dushobora kujya kugurisha umutekano w'igihugu cyacu cyangwa se kujya mu mishyikirano ijyanye no gushyira umutekano w'igihugu cyacu mu kaga bitewe n'inkunga duhabwa n'ibihugu by'amahanga. Twebwe rero tuzakomeza kurengera igihugu cyacu, kurengera umutekano wacu. Ibindi bihugu bizafata ibyemezo byumva ari ngombwa, ariko twebwe ntabwo tuzahindura cyangwa tuzahimuka ku nshingano zacu zo kurengera abanyagihugu. Mu gutangira iki kiganiro mwavuze ko mutahagaritse umubano n'Ububiligi, ko icyahagaze ari iyo nkunga. None umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ubu muri iki gihe wifashe gute, Minisitiri? Haracyari za ambasade mu bihugu byombi, ariko birumvikana ko nyine umubano wangiritse, kandi wangiritse kubera Ububiligi bwagiye bufata ibyemezo bibangamiye ku mugaragaro inyungu z'u Rwanda. Kugira ngo ubu tuvugana, izo ambasade yaba ari y'u Rwanda mu Bubiligi n'iy'Ububiligi mu Rwanda ntabwo zifite abambasaderi. Icyo si cyerekana ko umubano utifashe neza? None byatewe nande? Byatewe n'Ububiligi bwanze ambasaderi w'u Rwanda kubera ko bwabihawe amabwiriza na guverinoma ya Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, nyuma rero yaho leta y'u Rwanda ifatiye iyo ngingo yo guhagarika imigenderanire yo gufashanya hagati y'Ububiligi n'igihugu cy'u Rwanda, muri leta y'Ububiligi bavuga ko iyo ngingo ya leta y'u Rwanda bayimenye Ububiligi buriko burihweza ibihano byo gufashanya bwofatira leta y'u Rwanda kubera uruhara buvuga ko ifise mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, na cyane cyane mu kwigarurira bimwe mu bisagara bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ububiligi batangaza ko hagiye gushyirwaho itsinda ry'abahanga bazagena ingano nyayo y'amafaranga azagirwaho ingaruka n'ihagarika ry'inkunga. Ni inkuru ya Alain Majesté Barenga ari mu Bubiligi. Igihe twabakura mu masaha ya saa sita batubwiye ko bubaha u Rwanda nk'igihugu cigenga, ari naco gituma ingingo nk'iyo y'abategetsi b'u Rwanda atakinini bayivuga ko, yamara batumenyesheje ko atakinini hindura kuko Ububiligi bwamaze kuvuga aho buhagaze ku bijanye n'ibibera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babicishije kuri Maxime Prévost, umushikiranganje w'Ububiligi ajejwe imigenderanire imbere y'abashingamateka b'Ububiligi hari kwa 10 uku kwezi kwa kabiri uno mwaka, aho yavuze ko u Rwanda rutegezwa kugondozwa mu gufatirwa ibihano bijanye no gufashanya kubera intambara zibera mu buseruko bwa Kongo, aho Ububiligi bwagiriza u Rwanda gufasha umuhari wa M23 gufata uburere bwa Kongo, ngo leta y'Ububiligi ngo ntishobora kwihanganira ko ubusugire bwa Kongo buvogerwa n'ikindi gihugu, ari naco gituma hariko harihwezwa ibihano u Rwanda gofatirwa mu gufashanya. Aho rero Ububiligi ngo bwo kwituye kandi n'ishiramwe rya Buraya
nabajije igitigiri c'amahera ububirigi bufashije u Rwanda n'ibisata bizokorwako mu bushangaji bw'ububirigi bwo gufashanya bavuga ko ububirigi n'u Rwanda bifitaniye amasezerano yo gufashanya kuva imbere y'ubukoroni harimo ubuvuzi, indero, uburimyi n'ibindi byinshi bifasha hanini abanyagihugu bato bato b'u Rwanda bakavuga ko bigoye gushoka batanga igitigiri nyaco ariko ikigiye gukorwa ari umugwi w'abahinga ugiye kwegeranya imigambi yose ububirigi bufashamwo na burya hari ifasha abanyagihugu bato bato gutyo ngo bazohaza batanga igiharuro ntabanduka mu nyuma ku kibazo c'uko nimba imigenderanire igiye guhagarara burundu hagati y'u Rwanda n'ububirigi ntaco bashimye kwitwicurako uko kutumvikana hagati y'ububirigi n'u Rwanda kubera mu burasazira bwa Kongo bije bikurikira amajambo y'abashinga amateka b'ababirigi ahanini bamuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nka Pierre Company na Mutiebere Ngoyi bagiriza leta y'ububirigi ko atacikora kugira ibuza u Rwanda ico bita kuvogera Kongo iburuseri mu Birigi Alain Majesté Barenga. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda tugeze ku isaha ya 10:45 ku masaha ya hano muri studio za BBC Londres 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi no mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye ese ko wagira ngo hari amakuru ufite tudafite Sori ndayafite nyine niyo mpamvu ndi kubaseka rwose nivanye sinabivuze ukavuga ngo nayange Sori iteye kuhorana amakuru abandi tutamenye niko ko byagenze bite ubukwe bwa Nyese bwahagaritswe n'iki Sori tubwire Sori nihe mpamvu yatumye uriya musore asubika ubukwe ukavuga ko hari impamvu yabiteye yatuma atasubirana na Nyese ni 12:45 kuri BBC. Tukiri ku makuru afitanye isano na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo kujyanye n'umutekano mu makuru twabagejejeho ejo twabwiye mu buryo buvunaguye ko ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi rivuga mu itangazo ryasohoye ejo ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda zishe mu buryo bunyuranije n'amategeko abana ubwo zinjiraga i Bukavu mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize umuvugizi w'iryo shami yatanze impuruza ku mutekano ugenda urushaho kuba mubi mu gihe hari amakuru y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato. Mu gushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru uyu munsi twavuganye na Patrice Havar uhagarariye ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turacahagaritswe umutima cyane muri izi ndwi zibiri canke zitatu ziheze kukugene ibintu biguma byunyuka mu bijanye n'uburenganzira bwa zina muntu n'abari mu kaga mu gice cy'ubuseruko bwa Kongo ariko na cyane muri iyi minsi ya vuba i Bukavu aho M23 ishigikiwe n'u Rwanda yinjira muri ico gisagara niko gereranije n'ibihumbi 3 by'abantu bapfuye i Goma. Bukavu ntihababaye cyane was not at the same proportion as in Bukavu because there was little resistance on the side of FARDC. Kuko ingabo za Kongo na Wazalendo batarwanya cyane ariko naho nyene harabaye ibitari bike mu guhonyanga uburenganzira bwa zina muntu byaba bibandanye Goma ariko kandi ibyo twumvise kandi dufitiye ivyemezo bitomoye harimo nko kwica abana basanganywe ibigwanisho byatawe n'ingabo za leta igihe zahunga ico gisagara. Ariko M23 yasohoye itangazo ihakana ibyo mu bishinja kuko nta shingiro bifite ikavuga ko yinjiye muri Bukavu nta mirwano kandi ko ngo abana baba FARDC bakoresheje nabi intwaro zasubiye inyuma n'ababyeyi babo ko bituma bamwe muri bo bapfa mbere yuko M23 ihagera. Ibyo mubivuga wiki? As you know, about a little over a week ago, nkuko bizi nko mu ndwi imwirenga gato iheze inama ijejwe uburenganzira bwa zina muntu yarakoranye bivuye ko ibintu byari bikomeye cyane mu bijanye n'uburenganzira bwa zina muntu biturutse ku kubandanya kwa M23 yigarurira uturere kugira hashingwe umugwi wo gutororokanya ivyari ko biravugwa byo guhungabanya uburenganzira bwa zina muntu. Inyishu yanje ya mbere nuko nosaba uwari we wese gufashanya n'uwo mugwi kugira hamenyekane ibyabaye. Ibyo twabuze ejo rero nibyo twahawe nabo byashikiye hamwe n'abavyiboneye. Hari amavideo menshi ariko arahererekanywa siryo soko ryacu rya mbere
amajwi yabo byashikiye n'imiryango yabo niryo shingiro ryo kuvuza inzamba yo gutabaza. Muravuga kandi mu itangazo ryanyu ko murimo kugezwaho ubutumwa busaba kurindirwa umutekano w'abantu batanze ubuhamya mu manza cyangwa se bakorewe ibyaha kubera ko amagereza amwe imfungwa zose zatorotse. Bimeze gute? This is one of our major concerns. Aho n'ahandi dufise impungenge cyane hiyongera ku mabi avugwa ashingiye ku gitsina, naho ku isamburwa ry'ibohero ry'Igoma twarasemereye igihe ryaba cyo kumwe n'i Bukavu, aho zimwe mu nkozi z'ikibi karuhariwe zari ubu ziriko ziriruka inyuma y'abacamanza n'abashingwamanza. Nararonse ubutumwa bw'abampamagara n'ubuciye kuri WhatsApp bw'abacamanza n'abashingwamanza, abagwanira uburenganzira bwa zina muntu n'abamenyesha amakuru basaba gukingirwa. Ibyo ntawo biharira kuko ubwo butumwa ndabufise, kandi abo n'abantu ONU ariko no muri rusange twese twari tumaze imyaka dukorana kugira habe igihugu kigendera ku mategeko canke ku bagwanira uburenganzira bwa muntu n'abamenyesha amakuru gushira habona ivyaba biriko biraba mu gihugu cose. Twari twarubatse uruhererekane rw'abagwanira uburenganzira bwa zina muntu n'uruhererekane rw'abamenyesha amakuru kugira tuje turahinyuza, atari kugira dushikuze ariko kugira ukuri kuvugwe, ingingo zikenewe kugira ibintu bikosorwe zifatwe. Aho rero ndashobora kwemeza kubu tuvugana haba Igoma haba n'i Bukavu abo bantu ubu badashobora gukura ururimi mu kanwa. Patrice Seva ho mu ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi. Noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriweho neza bateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Umutoza w'ikipe ya Manchester City ni Pep Guardiola aravuga ko hakenewe igitangaza kugira ngo ikipe ye ibe yasezerera Real Madrid mu mukino w'ishiraniro uza kuba muri iri joro. Ni umukino wo kwishyura kuko mu mukino ubanza Real Madrid yahondaguye Manchester City ibitego 3-2 ku kibuga cya Etihad. Gusa Guardiola aravuga ko kugira ngo ikipe ye itsinde ku kibuga cya Bernabeu ikeneye gukina umukino yise utunganye wo kwataka Real Madrid bakayiheza umwuka kandi bakayibonamo ibitego. Ntibyoroshye gukuriramo Real Madrid wayo. We Guardiola yarahakiniye nk'umukinnyi ndetse n'umutoza wa Barcelona, atoza Bayern Munich ndetse anatoza Manchester City. Mu yindi mikino iteganyijwe amakipe ari bworoherwe n'akazi ni Borussia Dortmund yo mu Budage iri bwakire Sporting Lisbon yo muri Portugal. Dortmund mu mukino ubanza yari yatsinze ibitego 3-0. Paris Saint-Germain nayo yiteguye kubona itike kubera impamba y'ibitego 3-0 yari yatsinze mugenzi wayo wo mu France Brest ibitego 3-0. Undi mukino urahuza ikipe ya PSV Eindhoven yo mu Holandi iri bwakire Juventus yo mu Butaliyani. Mu mukino wabereye mu Butaliyani Juventus yari yatsinze ibitego 2-1. Turebe noneho imikino yakinwe ku munsi w'ejo. Ikipe ya Milan AC yo mu Butaliyani yasezerewe na Feyenoord yo mu Buholandi nyuma yo kunganya igitego 1-1. Mu mukino ubanza ikipe ya Feyenoord yari yatsinze igitego 1-0. Bayern Munich yo mu Budage nayo yahatswe gusezererwa mu gihe Celtic yo muri Ekose yari yayicanyeho umuriro. Celtic yabonye igitego cyayo ku munota wa 62 biba 2-2 igiteranyo cy'imikino yombi, ariko ku munota wa 94 no kuvuga ku munota wa 4 w'inyongera ikipe ya Bayern Munich ishobora kubona igitego cyatumye umukino urangira ari 1-1. Bayern Munich isezerera ikipe ya Celtic ku giteranyo cy'ibitego 3-2. Ikipe ya Atalanta nayo yasezerewe na Club Brugge yo mu Bubiligi yabatsindiye mu Butaliyani ibitego 3-1. No mu mukino ubanza Brugge yari yabapfunyikiye ibitego 2-1. Benfica nayo yasezereye ikipe ya Monaco. Amakipe yombi yaraye anganyije ibitego 3-3, ariko Benfica yari yatsinze 1-0 mu mukino ubanza wabereye ku kibuga cya Monaco. Uretse ayo makuru avugwa ya Champions League kandi wamenya ko mu mupira w'amaguru ikipe ya Aston Villa iri bwakire Liverpool muri iri joro umukino wa shampiyona y'Ubwongereza. Liverpool iramutse itsinze uyu mukino yabisize Arsenal amanota 10 yose, mu gihe aya makipe yombi asa nkaho ariyo asigaye mu kwiruka ku gikombe.
ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Noneho dukomereze mu kiganiro cy'abagore uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Sylvie Dufitimana ni umukobwa ukora ibishushanyo bijyanye n'inyubako, ni ukuvuga umwe bita architecte. Si urwego rukunze kugaragaramwo abakobwa benshi, ariko Sylvie avuga ko we zari inzozi ze kuva akiri umwana. Uyu munsi akora mu kigo cy'Abanyamerika Mass Design gikorera mu Rwanda n'ahandi muri Afurika. Gushushanya rero navuga ko abantu benshi babyitiranya na art. Ati ni ukuvuga ngo ni ugushushanya, tuvuge nk'uko nashushanya umuntu ikintu uko ndi kukibona nagishushanya. Ariko architecture ho iyo tuvuze gushushanya ni nka science ariko yo gushushanya cyane cyane bwibanda ku mazu, imijyi, imihanda, iyo niyo architecture. Hanyuma rero iyo umuntu bivuze ngo gushushanya tubwira ukuntu bigenda mu by'ukuri. Biragore kubera ko nta gupfa gushushanya gutyo gusa, haba hari igitekerezo kibyihishe inyuma. Icya mbere cyo wenda nshaka kubakira umuntu inzu yo kubamo, bagomba kubanza kureba klima iyo nzu iri, ikirere uko giteye, ibihe, kugira ngo ubone aho ushyira amadirishya, imiryango, kuzakingira izuba, uko umuyaga uzinjira mu nzu. Ikindi ugomba kureba ibyifuzo by'umukiriya, ugomba kureba icyo umujyi cyangwa se guverinoma cyangwa amategeko y'abubatsi ateganya kuri icyo kintu ugiye gukora. So ni process ndende bitewe n'icyo ugiye gukora, ushobora no kugutwara umwaka ukiri ku designinga cyangwa ukiri gushushanya. Hanyuma rero hano muri Mass Design ukoramwo rero akazi kameze guto. Ahangaha muri Mass twibanda cyane cyane nko ku bitaro, nk'amashuri, tubijyana cyane cyane mu byaro kubera ko usanga nta bikorwa remezo bihari. Ikindi kandi ntabwo dukora projet zo mu Rwanda gusa, dukora n'ibyo hanze muri Afurika cyane cyane. Ubu ngubu ndi gukora kuri projet yo muri Malawi, ubu ngubu ndi gukora mu yindi team yitwa Landscape Team. Twibanda cyane cyane relation iri hagati y'inzu no hanze cyangwa se kuri biodiversity. Rero ntago tumenyereye cyane abakobwa bakora uyu murimo, wowe nk'umukobwa wabihise mute? Kuva kera nkiri umwana nahoze numva nshaka gukora imirimo y'abahungu. Ndabyibuka twavutse turi abakobwa 5, ariko mu rugo buri gihe ababyeyi banjye badushishikarizaga gukora imirimo idasanzwe, badushishikariza kwiga science. Ubwo rero nagize amahirwe nsoje segonderi ngira amanota meza cyane, mpitamo architecture kugira ngo nkomeze uwo murimo wo mu bwubatsi. Sylvie Dufitimana wemeza ko uyu murimo ukirimo abakobwa bake, ari mu batangije umuryango w'abagore n'abakobwa bashishikariza bagenzi babo kwiga gushushanya ibijyanye n'inyubako, Rwandan Women in Architecture. Uyu muryango umaze imyaka 7, ubu ufite abanyamuryango 58, ariko abamaze kurangiza amasomo ni 6 gusa. Muri bo harimo Aza Dushime Kagina, ubu akorana na Sylvie mu kigo kimwe. Sylvie njya kuza hano muri Mass yambwiye uko bakora, akambwira ibyo nakitegura, akambwira n'amasoftware bakoresha, akangira inama y'uko nzayamenya hakiri kare kugira ngo akazi katazangora muri make. Ugeze hano ibyo byose byaragufashije mu kazi? Yego, byaramfashije cyane kuko urumva naho ngaho mbere yo applyinga ngiye nabimenye mbere y'imyaka 2 mbere y'uko bizasohoka. Ikindi byatumye numva mfite umuntu ndeberaho, bikanera imbaraga, bikavuga ati ni mugenzi wanjye w'umukobwa yabashije kubikora, ndavuga ati nanjye nabishobora. Nubwo bimeze gutya ariko abakobwa bakora uyu mwuga wo gushushanya ibishushanyo mbonera by'amazu, imijyi n'ibindi ngo baracyahura n'imbogamizi. Inzitizi za mbere ni uko hari abantu bamwe na bamwe bacyumva ko umurimo wo gushushanya ibijyanye n'ubwubatsi ari imirimo y'abasore. Byambayeho niga mu wa 3, urumva twebwe iyo twiga hari ukuntu usanga nk'abantu barangije baba bafite ibiraka byinshi, akaza nko kwishuri ngo mumufashe. Hari mugenzi wanjye w'umusore wari wabonye kiraka ko ari ukuvugurura, anyoherereza kuri tele just gufata ibipimo byonyine kugira ngo tuzabone uko tuhasubiramo. Nahasanzemo ni nk'umuntu wari ukodesheje, yanga ko mfata ibipimo, aravuga ati nta nubwo washobora gusoma metero wowe. Ariko urumva ikintu nk'icyo cyanciye intege, nkaba nibaza ubwo se nindangiza noneho n'akazi nuko bizagenda. Mu kazi se umaze kugerayo hari ikibazo wahuye nacyo gikomeye nk'icyo?
oya ahangaha rwose bashyigikira abakobwa cyane kumushyira mu buyobozi kumuhemba kimwe n'abandi kandi nanjye bigatuma numva nta kure hahari ntashobora kugera. hama rero Sylvie wowe muri uyu murimo wumva wibona hehe mu myaka izaza nk'umukobwa? Nibona nk'umuntu uzagira uruhare rukomeye kugira ngo imyubakire tubona ubu ngubu uko imeze izahinduke mbese natwe aha rero niho dushoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu ni ikiganiro gihagarariwe na Prudence Ngiyumva. Mwakoze cyane guhita mu bisigahuza miryango.